Superstar. Abakobwa bafise inyuma niba bambere yuko mfise amakashi you already know yuko nikundira nyashi gukora umuziki uvuye hanze uvuye gutigitira amafaranga yawe nimba utwara amakamyo nimba woza ibibora cyangwa ukoropa cyangwa ukora mu buzu bwa sugume n'ibisanzwe n'akazi kakiriza amahera mva makungu n'ibisanzwe hamwe ko ufata amafaranga baba wakobokeye kumvura yo kubineje vya dari ukazana mu Burundi ukiyovesha mu muziki wewe wizerera inyungu hehe mbega nikiye kintu gituma wumva gutegezwa kumushiringa uvu mu muzika wawe mu gihe ushobora kuba atanyungu ubona cyangwa uyibona mu gihe inyishu tuza kwikura mu nyishu muza kutwishura uyu munsi rirangirana twamubonye ariko ariruka inyuma ya Young Speed Jonathan asiguye iki mu gihe tuzi ko ari mu bahinyanyuzi bazimvye kandi bagoye no kuronka asiguye iki muri team ya Young Speed bifuza yuko mwugara amaso umwegereye amugara amaso kugira ushobora kuba mwagafoto akunda cyangwa atari yiteze amatura biyo surprise cya ku ruhande wugurura tumukora wa surprise. Yes, bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Nkuko mibona urugendo twarutanguye nta kujya. Yes, nkuko mibona rero turafasha urugendo. Hano turi muri ca gihugu ciza c'u Burundi. Igihugu atahano uzogisanga, igihugu kirimwo amazi meza, igihugu kirimwo umunezero. Ubona ibintu byose ari vibe. Uti rero tugiye he? Iyo mubona dufashe rino barabara neza na neza tuba tugiye ku kibuga c'indege citiriwe Ndadaye Melchior. Tugiye kwakira icamamare kimwe kidasanzwe. Ni umustar ubona akomeye avuye mu gihugu canke muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yes, rero muza kugumana natwe. Uyu ni Mr. Vibe kuri ya Gatech TV. Mu kanya kose tubandanya tubashikiriza ikintu ku kindi uko kimeze. Bakunzi ba Gatech ntaho ntazobajana, ntaho ntazobereka. Ariko uno mustar Young Speed numwe mu bamenyekanye cyane nk'umuntu w'umukire ruherwe ndetse ashobora gukorana n'abastar batandukanye kandi akabakoresha ataco bitwaye. Uno munsi yakiriwe cyane agiye kwakirwa, twagiye kubibona ku mbuga zitandukanye yuko agiye kwakirwa nawe muhinyanyuzi muzi cyane abikora neza. General niwe mbere yashoboye gukora nino ndirimbo nibabampere. Superstar. Yes, bakunzi ba Gatech TV. Hano nabashikanye, this is Mr. Vibe. Twamaze kuza. Uyu ni umustar twaje kurara. Benshi basa naho batari bamuzi ariko yakoze amateka atandukanye. Bamwita Young Speed. Umustar aboneka yuko ku rubuga atari karaboneka cyane ariko bakaba baje kumwakira. Avuze iki? N'umuntu wenyene yashoboye gukoranya abastar batandukanye, yashoboye gukoranya bakiriku, yashoboye gukoranya ba Double J, abahuriza hamwe mu ndirimbo imwe idasanzwe. Hano ko yaje kwakirwa n'abigeme beza cyane. Araberewe sana. Yes. Hano rero iyo tuko turabereka ivyiza nk'ibi tuba twifuza kubereka yuko hariho igidasanzwe kiriko kirakoreka hano ku kibuga c'indege bamwita Young Speed. Tugomba dukore interview tumuganirize nkuko bibona na Landry promoter yamaze kuyishikira kugira dushobore kwakira no mustar wacu. Ni ibintu bisa neza cyane, ni ibintu ubona yuko bitesa, ni ibintu ubona yuko abantu baje banezererewe urugendo rwiwe. Iyo tuko turabereka bino vyiza tuba twifuza kubereka yuko Uburundi bufise ubutunzi budasanzwe. Ni Young Speed. Umurundi yaramaze imyaka 2 hanze. Yes. Young Speed yamaze gushika ku butaka Uganda yishimiye Evariste
kuri kindege Melchior Ndadaye aboneza yuko yaramaze igihe kitari gito atari mu gihugu ariko kandi ni umwe mu baririmbyi navuga neza yuko baza mu gihugu cy'u Burundi bazanye amafaranga mva makungu kugira bashobore guteza imbere igihugu cy'abavyaye. Iyo Young Speed ageze mu gihugu tubona amakolabo atandukanye minimum baririmbyi bake n'abaririmbyi batanu akorana amakolabo kugira ashobore kubandanya abashikira anabateza imbere ndetse akoresheje imitahe yiwe. Young Speed turakuramukije. Namwe ndabaramukije kweli. Benshi baramuzi Young Speed afite indirimbo y'ibihe, indirimbo itazigera yibagiranwa, indirimbo numvuga neza yuko n'umwana kivuka avuka yiririmba. Afite timu yiwe nyuma yiwe. Nanje nk'umutananirwa turagiye koroka muzetu wa shefaya nagarutse na remixi yumaka sheri ni mundindiriye sinaha ndi kumwe n'abatagukode ni muri mu yo gusangira n'abacu karibu muri Fatifurvayo ababinyoye fo ubu bari mu bipampu mu buzima bisaba kuba umushapu witondera niba bame nawe dusubize inyuma niba bame shika kuri mama niba bame abakobwa bafise inyuma niba bame yuko mfise amakashi you already know yuko nikundira nyashi Young Speed ariko siyari kabisa Young Speed niwe yamaze gushika ngaha. Young Speed tumeze neza ndaho ndashima kweli twe mu Burundi kwa ndayishimiye turangwa n'ama vibe kwa gihugu cyacu umutekano nanjye urugendo rw'indego rwa rumeze gute mugwara amahoro kweli n'amateka ego tumaze iminsi igira kuri 3 tutarataha twicaye ku gihugu cy'indege Melchior Ndadaye turindiriye umuririmvyi wacu ariko amaso ahera mu nzira niki kibazo cyabaye abarundi batandukanye bagize imitima ihagaze bibaza yuko umuririmvyi wabo yabagize ikibazo barashaka kutubwira ikibazo cyabaye kugira Young Speed nashikire ku mwanya muri make yabivanye n'urugendo ukuntu ruba rungana turapanga n'Imana igapanga so parado kuri mwese muri mutwiteze uwo munsi twapanze ko twoshika ariko ntidushike uwo munsi. Young Speed urimo baririmbyi beza bakoze indirimbo gushika umwanya zikivuzwa no mu bare higa nini ndetse urimo baririmbyi wahuje abaririmbyi benshi kandi nzi neza uba wabarishe barishwe amafaranga abaririmbyi agera kuri 5-6 mu ndirimbo imwe n'ibindi umaze kugira hanze umaze kuvanga utwaye ni babampere original na babampere remix umaze kugira hanze wabonye indirimbo yawe bayakire gute wabonye bakwakiriye gute nk'umuririmbyi abantu nyere bari bamfitiye igishika niyo project akora nkuko ndabivuze urugendo abari runini rwo kuza nko ngaha tugakora igikorwa nka kijya tugasubira hariya nabo babona ati ko ibyo turimo aramateka kandi natwe tuba turagira represent igihugu cy'iwacu gukora umuziki uvuye hanze uvuye gutigitira amafaranga yawe nimba utwara amakamyo nimba wozi bibora cyangwa ukoropa cyangwa ukora mu buzu bwa sugume n'ibisazo n'akazi kakinjiza amahera mva makungu n'ibisanzwe hamwe ufata amafaranga yoba wakobokeye kumvura yo kubineje vya dari ukazana mu Burundi ukiyovesha mu muziki wewe wizerera inyungu hehe mbega niki kintu gituma wumva gutezwa gumushiringo uvu mu muzika wawe mu gihe ushobora kuba atanyungu ubona cyangwa uyibona mu gihe inyishu tuza kwikura mu nyishu muza kutwishura muri makeya nuko umuntu nyene aba yafashe umwanya kwitegereza iyo twavuye naho turi akabona inyungu muri ivyo ego amafaranga muri afisi haburi kigwiya tudana kubona amakolabo international mu gihe vizo ko muri za burayi niko guma nyene muduhaye support nyo mwaduhaye today mutwakira nkaho natwe turi muhira ko natwe tuba twatashe mu gihugu cy'iwacu ego Young Speed aje gukora iki afise ama project menshi nzanye atari nivyo nari nkumbuye n'u Burundi urabona na team nini so ni ngomba nanje garuke ego tubonana shoes 2 collabo zitanu Young Speed dramatic yes or no of course Young Speed feel bite why not Young Speed kiriku of course just Young Speed linochi why not kabisa Young kanu kanya Young Speed zomarike kingana gute mbega azanye n'umuzika anatene cyane mu gihe tuzi yuje ata bintu bisanzwe babikuzanye uje gukora ama projects kiretse ama collabos ugiye gukora atandukanye niki kindi gihe gitandukanye n'ama collabos cyo kikuzanye hani wacu mu gihugu igihe umuntu afise ngahasi gitoca kandi si kinini cyane abivanye n'ama project menshi tuzoba turimo ariko kuri ivyo bintu navyo warumbagije ama project ari hanze y'umuziki hariho bya investment ama business nk'uko kubera urazi
n'umuziki utwara amafaranga so ni ngombwa natwe turonderera ahandi hantu kabisa. Umaze gukorana indirimbo n'abaririmbyi benshi b'abarundi ariko kandi nawe uraza gukora indirimbo ziwe ariko hoba haba izihe nta kugira ngo Young Spit mutwara umwanya muremure kugira ngo akore indirimbo kubera ko tuzibona kenshi yuje nga so cyane ni kubera nyine natwe tuba dukorera akazi hanze y'igihugu ariko urabona ko tugerageza ko dushoboye kose kuza muhira akaba ariho dukorera bimwe mu byo dukora. Kuri incuro tuza kubona indirimbo zingahe Young Spit ari wenyene atakora zirimo sinokubwira ngo ni zingahe ariko ni nyinshi. Umwaka ugeze kure amezi ni menshi twitege ibikorwa bingana gute muri uno mwaka? Ni byinshi cyane uvuze ni byinshi uvuze igitigiri kingana gute? Rangi niwe yaratanze urutonde ndibaza ngo rugiye rutonde rwose yavuze hazotangura yande ni bande mumaze kuvugana. Oya nkuko nabivuze ari gihe dupanga n'Imana igapanga so sinokubwira ati ngo ninde nande. Young Spit twabonye Jonela umwe bahinyanyuzi mu ba producteur b'ama video cyangwa bahinyanyura amasana mu Kirundi cyiza amasana mu Burundi no mu Rwanda kuko amaze kwamamara East Africa ndemeza neza ko Murundi wacu Jonela ari we wa mbere mu guhinyanyura ama video nikimenya amaze gukora video zakunzwe benshi bakunze harimo ibihangange mu muziki wa East Africa harimo Bruce Melody harimo Kiriku Akiri cyo kimwe harimo nabigeme nka Monia Fla harimo na The Ben uyu munsi ni rurangirana twamubonye ariko ari inyuma ariko ariruka inyuma ya Young Spit. Jonela asiguye iki mu gihe tuzi ko ari mu bahinyanyuzi bazimvye kandi bagoye no kuronka asiguye iki muri team ya Young Spit? Jonela muri team yanje afise ikibanza kinini kubera n'umuntu yamari hafi yanje mwabonye ko yashitse n'uyu munsi kunyakira muri make ni brother akongera akaba na business partner turakora. Bisigura okay murako bisigura rero tugiye kubona full quality nta wundi kwere no kwiyumvira ivyashika ko ari umusani wanje zo mwe karite umusani wanje ni mungala amoti buraya mwese wa moti buraya bamuca mudu atukinge. Yes kabisa Young Spit hano nabonye mengo bara abantu twazananye bavuze bateka tuze kumuha gift agishika ituzi nikirimo ariko kumburereka bugurure turabi kirimo kumbure tunamenye n'impamvu bashoboye kuba bavuga batireka tumutegurire kano kaganuke ariko kandi tukiri ngaho surprising nitangwa rero Young Spit yivira buraya ibintu by'indege ibintu by'imisosi byo mu ndege by'amawine n'ibindi biza kuba donc afise amafoto menshi akunda cyangwa afise video nyinshi akunda ibitangaza biraba ariko usanga tugwaya na foto ya madame wawe navyo twite ariko bifuza yuko mwugara amaso umwegereye amugara amaso kugira ushobora kuba mwagafoto akunda cyangwa atari yiteze amatura biyo surprise cya ku ruhande wugurura tumukora wa surprise umufasha kora nk'umutananirwa wangu fast koresha umwanya ntaho kuvyuma Ketu wabiboye mugabo ntavyarabona twabonye mugabo hamwe rimwe Very photograph. Rimwe kabiri gatatu. Nakubali. Girlfriend madaguhereje mugamsi atapa. Mandamurebe gato. Turagabura icicumi. Turagabura Bogare ntavunje. Witana tuweze nyuma tutamuhaye atucaje gukora nana subi batatu tumuhaye Young Spit ifoto kwibutsiki man ni vyinshi kweli ni vyinshi wari umunsi mukuru wa grand frère wanje so yeah kabisa wako ngo ngaya nawe bakubone uyu ni big manager uyu yafashije apana Young Spit gusa genda muzi afasha abarivyi ba Alvin Smith nigeze kugenda ahantu kuvumbura kera bari kumwe bisigura ko yaguye inyuma umuziki w'Uburundi kuva kera niba uyu munsi azana Young Spit akavuga ati umu bro wanje reka nanjye ndamushaka imitaye canke dukorane nibisigura yuko ari mushasha mu mwuga ahubwo yamyeho kandi yamyafashe grand frère batubwiye yuko ifoto isigura byinshi ndetse wari umunsi mukuru wawe nimba woba wibuka ico gihe Young Spit yambara iyi suit canke iyi coat ndabivuge neza we nawe bikwibutsa iki kuri Young Spit nk'umuririmbyi w'umurundi abo iyi foto isigura byinshi kuri makeya urabona ko yari yambaye cyari cyubahiro mu bisanzwe cyubahiro gasuti yambaye neza
ibisigura yuko yaranshigikiye nka big brother wiwe nk'umuvandimwe wiwe wose nk'umupartner wiwe mu byinshi kuvaho twavuye n'urugero dushitsemo ubu ngubu. Yes, abantu bafise abo bavukana iyo bariko baratera imbere baragira jalousie. Ntiwigeze wumva ugize agashavu kaho umukuru wawe mbe ni mukuru wawe petit frère bo ivyo birashika urumva hariho biragoye muri buzima tubayemo siko atije ko byashikiye mvuga ati mu buzima tubayemo harabusanga nyene batumvikana ari gusanga mutawa wacimwe umuvandimwe wawe ugasanga kugira utera imbere gusa nawe mvuga ati aho nawe uri kwiha chance nkeya rugira Imana mvuga ati fasha nawe ufasha mugenzi wawe nkuko cyangwa kuna mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene rero iteka urumva iterambere giwe ni nkari ryanje mu bisanzwe. Grand frère Theo ndibaza benshi ngira nibaza izina ryawe ariko ni Theo irindi zina ndayishimiye ni Theo benshi je turazina shoko abandi nkeka ariko ni saa turamenyanye ni Theo twabonye ushikira bari ivyo barundi kuri no ncuro ko muje ndazi ko muje mwipanze mbega hari gahunda yo gusubira gufasha bamwe baririmbyi basanzwe bakora neza hano iwacu mu Burundi twiretse Young Speed twari umuvuka ivyo gufasha twama twabikoze muravye nkiko yaguze yakoranye na bayite bande bose kugira ngo kura nta ntiyo kwiteza imbere wenyene urumva uko collaboration naba nka myese mufate umwanya mu gashika ntunga yo gukorana nanje rero mu nzego zose nzogerageza kubaha support ko bishobotse kose. Asante sana bro. Hano bagenzi bacu bavuze bati nawe nk'umuntu ahora ashigikira iterambere ry'umuziki w'u Burundi nawe bamugeneye akantu kumbure nako baraza gukazana bakakwereke kumbure nawe ushobora kubagira nk'uyundi urabona yuko ibintu byagenze neza kurundi ruhande naba ngoga amaso koresha umwanya muri ko kibirira ibi bintu kabisa Naryoshe kabisa baguhaye igicapo cy'ubutaka bw'u Burundi kuri wewe Burundi buvuze iki nk'imvukira yabwo? Burundi n'amaraso yanje gutembera muri twebwe urumva naho twifuriza imbere igihugu cacu n'abakirimo urumva kandi kuvuga ati yuko tuzokwama tugiyagiza mu makungu hose turi ngaha cyangwa turi hanze. Aguhaye impano nk'iyi ukabona ni representing u Burundi ukibona naye majambo tatomubwira wayiteguye ahubwo aciyumviye umva nawe yiyumviye uwo nje ndimo urumva arazi yuko nanjye nkunda Burundi kandi Burundi ari jewe ndamushimiye kandi yiyumviye ikintu ciza cyane kweri kiri present jewe uwo umutima wanje. Nk'iyo ugiye hanze ukamara yibihe nibihe bintu bibiri uhora ukumbura mu Burundi cyane? Nkumbura abavandimwe nkumbura ifungurwa mu bisanzwe hama nkumbura yuko ntabandi nga muri mu gihugu cyane ntari nga mu gihugu kabisa. Birumvikana reka tubashimire kumbure tubahe nikaze mwisange ni muhira kumbure muzongenda muna updating akubigiye bitandukanye nyuma y'ibiko bigiye kuza birakoreka kumbure n'imiziki myinshi myiza twiteze musangwe ikaze. Murakoze.